Welcome on Dent TV. Kaze mwese kuri Dunda Entertainment. Uno musi turi kuri siège ya Warubizi. Lo saviez-vous? Turabona umwe mu barongozi ba Warubizi. Amahoro neza. Amahoro. Akazina kanyu ni bande? Je nitwa Habyarimana Prosper. Habyarimana Prosper. Mwaducira ku mayange icari cyo Warubizi. Bon. Warubizi ni uruganda rwashinzwe mu bihumbi 2020 aho icivugo cago novuga intumbero yago niyo kugwanya guharanira guterera agacumu kumwe mu kugwanya ubukene rubicishije mu gufasha urwaruka mu kwitunganiriza imigambi yago na cyane mu bijanye n'akaranga n'imico kama. Ego muraheza bikagenda gute mukora iki ku mayange mu munota umwe mutubwire kategori mwinjiyemo mushobora gukorerako? Bo mu bisanzwe ikintu cyose gitangura kiba gifise yofite ihangiro cihaye. Muri Warubizi turafise igisata c'ubuhinga, hariho kandi igisata ca cinema, turafise kandi igisata kijejwe no guhinyanyura amareresi n'amasanamu, hariho kandi ibintu bijanye n'imico n'akaranga, turakora urudandazwa, hama kandi hakaba hariho n'ibisata bibiri, gisata bita tubiteho n'igisata bita bimenye nawe. Tubiteho ni gisata kijejwe gufasha abantu aho nikora mu kubashigikira mu buryo butandukanye, ni gisata kiba rimwe mu mwaka. Hama bimenye nawe ni gisata gihamagarira bigeme kwijukira ibisata by'ubuhinga no gushobora kubahuka gukora ibyo abantu bibaza ko batokora. Ego murakoze cyane Prosper. Hariho kimwe mu byanzanye, kimwe mu byo numvise mukora muri Warubizi lo saviez-vous cerekeye amasite web. Bimeze gute ivy'amasite web? Mu bijanye n'amasite web biri mu gisata ca technology, cyo twise biri muri Warubizi technology. Nukuvuga muri ico gisata hambavu yo gukora amasite web, turakora n'ama application web de gestion ku bantu baba bafise ibintu batunganya, ari nk'umuntu akeneye gukora system ishobora kumufasha gutunganya ibikorwa rikarakora, ari nka système de gestion bijanye na comptabilité cyangwa bijanye na ressources humaines, byo tukabikora kandi agashobora akabashaka no kubikurikirana ahantu hose abari, haba muhira ku telefone cyangwa ahantu hose abari. Ico turagikora, hama turakora na maintenance hamwe na consultance en informatique kwa bakeneye. Normalement participa no bashaka kugirisha formation abakozi babo canke abanyeshuri canke abandi bantu. Ikindi naco dusanzwe dukora muri ico gisata cha technology, turakora cyo no kwita hébergement y'ama site web, hébergement y'ama site web. Hama ikindi naco turakora n'ama formation muri domaine ya bureautique, babijya bita Word, Excel, za PowerPoint, tukongera kandi tugakoresha ama formation mu bijanye na conception yo gukora imbuga ngurukana bumenyi, conception y'ama site web. Ego murumva yuko Warubizi ikora ibintu vyinshi, ngira muravyumva, ama site web, bakagira hébergement, bakagira ibintu vy'ama cinema, kandi bakigisha informatique n'ibindi byinshi cyane. Murumva yuko Prosper atubwiye yuko bagerageje kugira ngo umujeni wese aronke icicaro ngaha. Rero kuvyerekeye ama site web, mwatubwiye hébergement, mwatubwiye n'ibindi vyose, bigenda gute gucreate site web? Bisabwa amahera ngahe canke iyo hébergement imara umwanya unganiki? Mu bisanzwe site web sinovuga ngo hari igiciro nyezina cihariye cha site web, kuko bivana na site web uba ushaka gucreate. Hariho nk'umuntu abaje akeneye kwikorera aga site web ikiwe ko kuza aramamaza ibintu ari nka association, iyo ntidushobora kuyifaktira cyo kimwe na site web y'umuntu ari akeneye gucreate nka journal ashaka kuzodara publier kw'ibintu. Change ishobora kuba ari site web mugabo yihetse komwo application de gestion, umva ntitwoze facture cyo kimwe. Nukuvuga site web tuyifactira bivanye nico umuntu agiye gukora. Hama ikijanye naco na hébergement nayo
mu bisanzwe hébergement imara umwaka ni nko gupanga inzu murabona ko bayiriha bura kwezi mugabo rero hébergement bayipanga bura mwaka ni ukuvuga hébergement ni isahiriza umuntu kugira ibikorwa byiwe ariko arakora nyimba ari ngaha mu Burundi n'umuntu ari muri leta zinamenya ati naka ariko akora ibi bikorwa ufite ni nko gushira ahantu ku mugaragaro kugira isi yose imenye ibintu umuntu aba ariko arakora iyo rero ni annuellement ni hébergement na notre domaine ivyo birihwa bura mwaka urumva rero yuko hébergement ni gihe muba muri ko murayimukurikiranira umwaka wose inyuma y'uwo mwaka aca bari we bayigenga arimenya au fait hébergement ndaguha akarorero urabona iyo umuntu apanze inzu ifise nyeneyo wowe urayipanga hama uvuze ati inzu ngira ndayivemo urayivamo inzu iguma kwa nyeneyo ubundi araza akayijamo rero hébergement so kuvuga ngo ayikoresha umwaka hama umwaka uheza agaca yikurikirana ni nkinza abapanze kuko twebwe mu bisanzwe novuga twe turi n'inkinza aje gupanga twe tumufasha gushira bya bintu byibakora kumugaragara aho abantu bose babibona ivyo bintu rero hajya ahantu rero tubishira hajya niho apanga rero iyo akeneye iyo atarishe navyo biravako hama bikagenda ufite bura mwaka gumarisa kuvuga ngo uno mwaka ngo arakora hama ngo mwaka uze ngo azoca ngo abigira ngo abihe ngo cha tubimushikiriza oya ikintu kiba une fois pour toutes ni conception ya site web niyo agira conception hama tukayiconserva tukayimuha une fois pour toutes mugabo naho nyene iyo yijajaye nk'akarorero hébergement igahera akagera muri etape aho ibintu muri ntuzenya muri server yiwacu babifuta no kuvuga na ya site web yiwe birajanirana bikagenda kandi imusa azoyikenera azotegerezwa kuyikoresha bushasha kuko yandi izoba yarafuditse mu gihe ataba yarayibitse ahantu urumva rero iraba expire oya site web ntiba expire ahubwo ahantu aba yayibitse kubera tuyishira ahantu kugira abantu bose bayibone iyo rero hajya ahantu twayishize ofete twayeberjeje iyo we atarishe umwaka ugahera ntarihe bisigura ko ntavyo abakeneye ni kuvuga mu gihe atafashe ya site web yiwe ngo afate agire copy ayibike ahantu ku buryo avuga ati info ijyabeje naho yohera jewe ninaronka amahera nzosubirayo mugabo kugira ninasanga ijya bayifuse nzoca nshira kwisanzwe ifise ngaha ivyo atibutse kubigira birashobora gutuma ya site web yiwe yari yashize hariya kubera ko hariho dere dutanga iheze vya bindi byose byo tuca tubifuta ko tubona kumenga yabivuyemwo bica bijanirana na vya bindi byose no kuvuga asanga wewe arahombye ko azoca ba oblige yo gusubiramwo bushasha kuyikoresha ariko hari umuntu aciye ubwenge arashobora kwigira backup akayibika ahantu kugira info nibyashika peut-être akabura amahera ya hébergement naho byoshika bakayifuta mugabo kubera azoba yaragize sauvegarde yarakibitsa ahantu azogarukana azosubira kari ya hébergement hama bakamusubiriza ko ya yindi yari yabitse ahantu urumva yuko byisiguye uworonka akanya rero yoheza akaza muri Warubizi kuko murumva yuko harimo ibisata byinshi none muhora mutumira abajene canke babibonera ku marezo sosiyo murigera mugira amafishi kugira ngo abajene benshi baze mu bisata bitandukanye kuko urazi yuko bafise impano zitandukanye kugira baze kwiyandikisha batangure amaformation canke bigenda gute mu kubatumira bo abajene mu bisanzwe benshi abo turonka benshi bahurumbira igisata ca cinema na production bahurumbira igisata ca cinema na production cyane muri cinema mugabo muri ntuzenya ntiturabaronka cyane babihurumbira mugabo ubu bariko baraza ko turigwe turagira ama campagne de sensibilisation ubu bariko baraza urumva yuko bimeze neza karibu rero mwese muri ko murakurikirana Dante TV kugira ngo mushobore kuza muri Warubizi kuko nimba bariyumviriye ku bajene ntabwo bizimvye kuko umujene wese arisanga hari n'ivyo bakorera ku buntu atana mahera babasaba rero hasabwa impano zanyu kugira ngo ivyo byose bishoboke abajene rero ingorane dufise nizihega Prosper ikibazo abajene dufisa hanini umujene umuhamagaye ati tuje gukora kijya kintu abanza kukubaza ngo nzohembwa ngahe ofete iyo niyo defi ya mbere dufise abajene normalement
igikuru samahera ahubwo igikuru ni uhakura iki. Twe mu bintu dukora mu bisanzwe tubikorana n'abajeunes. Nukuvuga nk'akarorero conception ya site web yategerezwa gukora abajeunes kuko twebwe nyimba turonse le marché hama tukaba tuzi ko hari umujene muri Warubizi ashobora gukora le site web twebwe swe tuca tuja ku executive marché normalement twasha duha opportunity tujya mu jene wacu akaba ari wayikora hama twe tukabuhinyanyure hama nabakora nka kwico gihumbi mu bisanzwe le principe yari mugabo kubera ko peut-être abajeunes usanga ushobora kumubwira nkana ngo none ngo ndonka gute ngo ndonka ngahe en fait iyo niyo défi kiri mu bajeunes turacashira amahera imbere hakubanza gushira ubumenyi imbere. Nico gituma nubona na experience ubuzisigaye zitugora basigaye basaba experience ugasanga ntazo dufise kubera nta kwitanga twigeze tugira kugira turondere iyo experience. Ivyo bita kenshi experience ziza mu mabenevora nta nuro zokura experience utigeze ukora ibintu bya benevora. Rero ngira muravyumvise yuko muri Warubizi umujene wese yisanga kandi dukenera abajene bagumiza ko nibyo dushaka kuvuga bataza barondera ibintu by'amafaranga gusa ahubwo babanza kuza dusaba yuko bobanza kuza kugira ngo babanze baronke experience kubera nahantu henshi basaba ama experience. Rero Prosper ingira twavuze umwanya munini ya twomenya mbe Warubizi ikorera hehe tubwire neza kugira ngo aho uzoba uvuye hose mu gisagara ca Bujumbura umenye aho Warubizi ikorera ku bajene mwese mwumva mwoshobora kubanza kugira experience imbere yo gukora icari cyo cyose mukabanza kuciga mukakibamwe mukakiviva iri hehe Warubizi. Warubizi ikorera kuri avenue de l'université haruguru ya mairie aho bita kuri hotel de ville. Uduze gato yikora barariva kuri Saint Michel Pave ukaduga muri avenue de l'université hariho ahantu hakorera ikigo hari orphelinat Notre Dame de la Tendresse de Sœur Ben Bernadette indani niho dukorera ni kuri numero 4 niho dukorera. Ego ngira muravyumvise uri mu gisagara ca Bujumbura kuri Hotel de la Ville ni kuri avenue de l'université hanyuma uraza kuri orphelinat ni kuri numero 4 numero 4 urumva uri kuri Hotel de Ville uraba imbere ujana avenue de l'université hanyuma ukarengana kabarabara ka avenue de la mission kaja kuri Saint Michel hanyuma iburyo nyene uratinduka shikira numero 4 numero 4. Urakoze cyane Prosper tuzobabaza n'ibindi urumva yuko Warubizi isanzwe yagutse. Murakoze Akajambo kanyuma wobwira abajene. Akajambo kanyuma abajene karibu muri Warubizi turabaha ikaze abajene bose turi ngaho kugira dutezanye imbere nk'urwaruka hama urwaruka twitange dukore nibaza ko vyose na nyinshi bari mukuru w'igihugu yabishize mu maboko y'urwaruka ifore yuko natwe twerekana amakungu ko urwaruka natwe tugezweho kandi ko dushobora gukora ibintu biduteza imbere. Hanyuma nanje twari kumwe nitwandikura iyo Mirasi hanyuma behind camera hari Joyful. Murakoze cyane rero Imana ibandanye bahezagira ciao ciao.